haheze indwi zibiri zirenga gato muri komine ya Ntahangwa mu mazone ya Buterere ndetse na Mutimbuzi, aho abajejwe intwaro bari baramutse bagendera inganda zihakorera, ndetse hakaba harasheshwe ibidandazwa n'ibinyobwa bitari bike bivugwa ko bikozwe hatisunzwe ubuziranenge. Muri ivyo binyobwa rero inyuma yo guseswa harakurikiye amajambo atari make, aho mu gutanga inkuru harabavuze ko ibinyobwa byasheshwe ari ibinyobwa byo mu bwoko bw'amafangasi. Abatari bake mu bihereza ibinyobwa byacu na cane cane abazi uruganda rwacu aho rukorera, abazi ivyuma dufise n'ibikoresho dufise nkuko duhava tubibereka, abazi ko dukora twisunze ubuziranenge bakomeje kutubaza bati ibi binyobwa byanyu byasheshwe gute ko tuzi mukora mwisunze amategeko. Dufashe rero kano kanya kugira ngo dugire ico dushikirije ku bintu nka bitatu bikuru bikuru. Icambere, Societe Arise and Shine Burundi ihagaze he ku byabereye mu Maramvya no mu Buterere? Turashigikiye cyane ingingo y'abajejwe intwaro y'uko ibinyobwa byose bikozwe hatisunzwe ubuziranenge biseswa. Mbere tukavuga duti ntibigarukire mu Buterere gusa no mu Maramvya, ahubwo nibikogwe igihugu cyose, kubera ko ibinyobwa bidakozwe neza bihinduka uburozi ku magara y'abantu. Ariko kandi tukanegura abatanga inkuru batatohoje neza, aho izina ryacu Fungus ariryo rikunda kugarukwa ko iyo hasheshwe bene bijye binyobwa. Ubugira kabiri, mbega Societe Arise and Shine Burundi ivuga iki ku izina Fungus? Fungus nkuko impapuro twabahaye zivyerekana, ntabwo ari izina rusangi risobanura ibinyobwa byose bikozwe mu matangawizi canke biriya binyobwa byose mubona bitembera. Fungus ni izina ry'uruharo ryatowe na Societe Arise and Shine Burundi kugira ngo rihinduke izina ry'ubudandaji, trademark mu Congereza canke no commercial mu rurimi rw'igifaransa. Nico gituma ibinyobwa byasheshwe mu Buterere no mu Maramvya tuboneweho gutangaza ku mugaragaro ko bitari Fungus, ahubwo bene byo bari kwemanga bakavuga ingene vyitwa, kubera ko nta Fungus ikoregwa mu Buterere. Uruganda Arise and Shine Burundi rushinze mu Ngagara muri quartier y'Icumi, nta gisata na kimwe c'ihinguriro dufise ahandi na hamwe mu gihugu cy'u Burundi. Niwumva rero bakubwiye Fungus ikoregwa ahandi hantu na hamwe ataraha twicaye, ntabwo kizoba ari kinyobwa cacu. Ivyabereye rero mu Buterere vyobazwa bene vyo, nta sano na ritonya bifitaniye n'ikinyobwa Fungus. Tuboneweho no kugabisha, nkuko twabiberetse izina Fungus rirakingiwe n'inzego z'igihugu zibijejwe, mbere tukaba turiko turanatera n'intambwe zo kurikingiza mu karere ndetse n'ibidukundira no ku rwego mpuzamakungu. Uwo wese yubahuka kurikoresha, haba mu vyo avuga, haba muri publicite, haba kuvyandika canke kuvyita ikinyobwa hingura, yitegeko inyuma y'iri tangazo tugiye gutangura kubashengeza mu butungane. Mu kurangiza, Societe Arise and Shine Burundi isabiki. Ubwa mbere, abajejwe intwaro n'ikigo BBN tubasaba gukomeza iyo ngendo batanguye kugira ngo amagara y'abantu akingirwe. Abamenyesha amakuru ndetse n'abanditsi nabo bose batanga amakuru tukabasaba ko igihe habaye igikorwa nk'icabereye mu Buterere mwocishoza mugatera intambwe kugera kumenya by'ukuri mbega ivyo binyobwa byitwa ngwiki. Tukanabatuma, turazi ko ijwi ryanyu rigera kure, mudufashe mudusubirire hariya mu bene gihugu, mubatubwirire ko mwishikiye mu ruganda Fungus, mwabonye ko ivyabereye mu Buterere zitari Fungus. Fungus ikogwa hisunzwe amategeko yose yo guhingura ndetse hanisunzwe ubuziranenge. Nico gituma nkuko mu Kirundi bavuga ngo wanka amazimwe abantu wahabona, wahamagaye abo mu kigo BBN ubaserukira akabari hano kugira ngo nituvuga ko duhingura ibinyobwa hisunzwe ubuziranenge mwumve ko tutabahamagaye ngo tubabwire ibitarukuri. Mu kurangiza
twagira dusaba abaguzi b'ikinyobwa Fungus bacihereze n'umutima uri munda, kubera ko ari ikinyobwa gikozwe hisunzwe amategeko, hisunzwe ubuziranenge, ariko kandi gifise ingorane y'abaciyitirira gusa. Abo nabo tukaba tugiye gukomeza kubarondera rufatikanije n'inzego z'igihugu. Fungus rero ni ikinyobwa ciza wari we wese akwiye kwihereza, hanyuma natwe turi ku kivi kugira ngo dushishikare gukora ibishoboka byose. Mbere mu minsi iri imbere ikizoba kidandarizwa hano mu Burundi gusa, kizoba kidandarizwa no mu makungu, kuko twaramaze gutangura intambwe zavyo. Niharambe abarundi bose, niharambe cyane cyane abihereza ikinyobwa Fungus. Murakoze cyane. Fungus yo muri Rise and Shine Burundi, munahamagarira n'inzego z'umutekano kubafasha kugira ngo abo bose babihingura babyitirira ivyo binyobwa byanyu ko bo bagwanya bivuye inyuma. Mbega mwiteguye gute mu kurindira yuko ako kamo mwateye leta ko yobafasha kugira ngo ababihingura badakurikije amategeko bashobore kubuzwa? Mwe namwe mutegura iki kugira ngo mushobore gufasha bene igihugu kumenya gutandukanya Fungus yo muri Rise and Shine Burundi hamwe n'ivyo bindi binyobwa bisa na Fungus basanzwe bahingura, narirya kenshi usanga bifise ishusho imwe canke biri mu gitekewemwo kigomba gusa nica Rise and Shine Burundi? Kwiforoma hasohoka handitse ko ijambo Fungus. Iki rero nta wundi muntu yocubahuka, no kuvuga ngo izi zitekeye mu macupa, ndavuga Fungus tea, nibaza ko bigoye ko hari umuntu afite ubwenge gukora neza yoziyitirira, ahubwo izo bakunda kwiyitirira ni izi ziba zipimwa ku majagi. Izi nazo tugasaba, umva Fungus nta gipolisi dufise, ico dushoboye gukora cyonyene nukudomo rutoki kuri bene abo bantu mu nzego z'umutekano kugira ngo badufashe, na cyane cyane ko bisanzwe binahanwa n'igitabo mpanabyaha gukoresha izina ry'ubundi muntu. Ariko mu kurindira amaresto Fungus yose, umuntu atazobona ko ijambo Rise and Shine Burundi aho ntihazoba ari muri Fungus. Mu minsi iri imbere ho tugiye no gutanga ibyapa biranga by'ukuri umudandaza arangurira hano, ku buryo wari we wese ahashitse aca byibonera. Ariko ikarato yose yanditse ko Fungus Tea, yanditse ko ijambo Rise and Shine Burundi, kenshi biba byavuye hano, abantu ntibogira amakenga ayariyo yose, ntibonagira ico babihurije ko ico ari cyo cyose n'ibyabereye aha canka handi. BBN mukorana, BBN uvuze ati barabonetse ubuziranenge bw'ivyo bintu. BBN n'umwe mukorana gute kugira ngo abo bantu bose boba bariko barakora ibintu gitori bya muri Fungus atari Fungus ari ibindi bintu sabe gute nabi, muri ko mukorana gute kugira ngo bituzwe? Kuko n'ahandi ho urumva turavyumva biravugwa yuko nyene hariho ibintu byitwa muri Fungus mukasana ibintu bikozwe nabi. Nuko ari twe twatanguye ibi bintu kandi bigakundwa. Ibi rero bica bituma ubuje wese yumva kugira ngo ivyiwe bishoboke ari mpaka yuririre kuri iri zina ryacu. Ibi rero si ngorane twisangije, ni ngorane n'igihugu gifise. Uzokumva biruka kubakoza amahera, uzokumva biruka kubiganya ibi n'ibindi. Iyo wakoze ikintu rero kikaba ciza, ivyo ugomba kwitega ko uko biri kose uzokwamura hura navyo. Rero sinovuga ngo bigiye kurangira, mugabo umwe babiri batatu bane nibahanwa n'ubutungane vy'imva mutima, nibaza ko abandi bari nyuma batazobisubira. Ico turiko turakora rero nakibabwiye, BBN buri igihe cyose hari aho twiketse turavugana nabo tukababwira tuti yamara bari abantu bari mu badutukisha kandi baratwemereye ko bagiye nabo kubikorera ko bivuye inyuma. Nibaza ko mu minsi iri imbere bizohera. Ico dushaka suko abandi badahingura, oya nuko gusa abantu bumva ngo izina Fungus si izina rusangiza rya bijya binyobwa byose. Oya, izina Fungus ni iki gusa, ni ikinyobwa cyose gifise aho gihuriye n'izina Ashibu gusa. Ibindi byose abandi bo bihingura bakabyita uko bashaka, abazobihingura nabi bazohanwa n'inzego z'igihugu. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro hariho bitwa gukingiza ibintu. Ibyo biko ibikorwa bya narikingije. Izo mpapuro bagenzi banyu bafise zitwa PV d'enregistrement, ni kimenyetso cyuko twarikingije cyane. Impapuro rero turazifise zose, izina Fungus rirakingiwe.
ari naco gituma novuga ngo gukoresha izina fangasi bisa nkaho ari ukwigerezako kubera ko bisanzwe bihanwa n'igitabo mpanavyaha. Ikindi kibazo ibinyobwa byanyu biraseswa mu mazone ya Butare na Maramvya, abo bantu muriteguriye kubahana bo nimba mutabahana nimubona yuko bizohava bihaye ingufu n'abandi basanzwe batarabikora kubikora, ni igiki mutegeka? No mu Buterere nta hantu na hamwe higeze hasangwa handitse ijambo fangasi, ahubwo kubera ko bamenyesha makuru batanze inkuru bataronse izina rya bijya binyobwa byasheshwe, baraba bagasanga izina ryoroshe ngira ngo kuvuga ni fangasi, nibyo nayo ubundi bene kubikora bo nta na hamwe bigeze bavuga fangasi, nta nuwo kubahuka no kuvyandika ko kuko arazi ko fangasi ni izina ry'ubundi. Ari naco bituma twabahamagaye ngo tubabwire ngo bijya binyobwa byose mubona mu makarti ntabwo vyitwa fangasi. Ibinyobwa vyitwa fangasi ni ibi bihingurirwa hano gusa, n'ibinyobwa ro bihingurwa bisa n'ibi vy'iwacu bihingurirwa handi. Genda mushikire bene vyo mubabaze amazina yavyo gusa, nayo ubundi fangasi ni izina n'abahingura batohirahira kubahuka kurikoresha. Rero ahubwo tukabasaba ngo dushaka ngo mudufashe gukura muri rusangi abantu bumve ngo buri kinyobwa cyose gifise ingene citwa. Fangasi ni kinyobwa cyo muri Ashibu gusa, mugabe ibindi byose bisa nibi ariko bikorerwa handi vyitwa ukundi, nibizoseswa hazoba hasijejwe ibindi atari fangasi. Nitwumvikana kuri iki azoba ari amahoro. Uko nabivuga dusanzwe dufise amarinye makuru abiri. Hariho linye imwe ihingura amazi gusa atagende kubiroga ihingura, iyi nayo niyo yinyi mubona bihera hariya bigaherera ngaho nkuko mubibona bariko bararangiza kondisiyo. Hanyuma mu kanya rero tuja ahasanzwe hahingurirwa fangasi, rero nayo kubera ko ari nayo yavuzwe cyane kugira ngo mwibonere by'ukuri ko fangasi atana hamwe ihuriye na bijya mubona binyerera mu mamaka. Kwerekeza ahasanzwe hahingurirwa fangasi nayo mubandanya turashobora munsi no nyene hari umuryango bakeneye kubona byose. Nababwiye ko dufite amacupa yacu bwite asohoka ariko ijambo fangasi, byatumye rero twesitara aha hantu tuyakorera kugira ngo mubone ko ibyo nari ndababwira fakuri amacupa yacu asohoka yanditse kugira ngo fangasi ataco bituma biyigana bidashoboka. Naha kujya bajya bose muzokumva bavuga fangasi bavuga ku majambo gusa, abo kubavuga kubyandika kubyakora kuko barabigitse. Rero urabona ko amacupa turarihurira iwacu kugira ngo asohoke birasiye neza ko amacupa yacu atahandi bashobora rero kwerekeza hari mu fangasi. Rero fangasi turabe nk'imwe ushobora kugira akabanza gasaba bwacu tugenda hariya hirya haza ngaho kuko tarasiruka no turaye hana ijyambere no tegene rimeze kirabira kumata urashobora apa saja cukup
ariko birongera kwanga akirongo ko ndabereka rero kuva sare pesete mwaze ahahingurirwa bya binyobwa mwama mubona bita fangasi icyo twibi ubundi natwe ntidufise ibinyobwa byinshi byitwa fangasi ariko igikuru cyamenyekanye ni iki ntabi ni production n'amasigarira ya production ku munsi w'ejo bari tukirindiye kwashika kugira ngo dusubirishe iya mashini rero murabona ko ariko araheza ama installation kugira ngo ejo ibikorwa bisubire bitangure kuri kwame. ano mày